asubira shimwe Yesu. Ndiko ndavuga ubushobozi bw'umusaraba. Ubu ndabona Imana, ndabona Yesu, ndabona na mpemu yera. Turaganira nibereye ku mavi tunazungumuza. Haleluya, haleluya. Ndinjira hera hahera. Umunsi Yesu yari ku musaraba, niho haciye haza ikintu gihindura ibintu. Murazi hari ibintu byabaye mu nyuma. Mugabo ngo mvugemwo kimwe. Yesu yaciye akuraho umwiza, umucyo urarashe. Ndabafitiye iganuke shengero. Twarahawe umucyo niwo tugenderamwo. Imana itugumize muri uyu mucyo. Ndagusengera nawe usengere tugume muri uwo mucyo. Muvuge muti amena. Nashimwe. Mugorora amaboko turamukanye keke. Mwakira umugisha w'Imana. Yesu nashimwe. Imana ibahezagire. Tugomba dusome ijambo ry'Imana. Tugiye guhagarara ko muri kano gatondo. Dusome hariya mu butumwa bwiza. Dusome mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto. Icete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, igice ca mbere nyene. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 18. Yesu nashimwe. Ni ijambo ry'Imana. Tugiye kuvugana kuri ubushobozi bw'umusaraba. Ni ijambo mwe twese tuzi, kandi ni ijambo uri mu isiguro nyinshi mu byo tugenda tubona. Hariho ahantu henshi muzogenda mugasanga hari imisaraba, abandi nabo ugasanga imisaraba barayambaye. Iko none gashenge mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye. Byumvikana rero umusaraba ntitutahura kumwe. Abantu badatahura icarico umusaraba n'ibanga ryawo. Mu musaraba naho tuwubona, abizera kuri twebwe abizera hariho ibanga tuzi kandi abisi batazi. Muvuge muti amen. Harimo ibanga rikomeye duhagaze ko ukwizera kwacu guhagaze kuri iryo banga. N'abandi bavuga ngo umusaraba mugiye hariya tubika abantu bapfuye ntibibagira ikintu cyitwa umusaraba. Bisobanura ko ari tongo ry'abagize y'abapfuye. Harimo n'abamenyesha Imana usanga bambaye imisaraba. Na umoniye w'iwacu naba namutwenza urarya amapete bambara bashize ko agasaraba kerekana ko ari umumenyesha Imana. Sivyo gashenge. Ariko umusaraba ngomba kuvuga ni ijambo ryatubanjirije ngo ubushobozi bw'umusaraba. Muri uwo musaraba harimo ibanga. Mugabo ngo ku bantu batazi Imana, abantu bahona n'ubupfu kuko ntaryo bazi iryo banga. Mugabo twebwe abishengero abamenyanye na Kristo, abafise amarango tuja mu ijuru, turazi ibanga ry'uyu musaraba. Muvuge muti amen.
Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. Hari ibanga. Nagerageje gukurikirana insiguro n'isobanuro zanga mu musaraba niho habaye urufunguzo umuntu yugurura. Iyo hataba uyu musaraba n'ibyo tuwibukiramwo ntituba tukiriho twebwe ishengero. Umusaraba niwo wabaye point de départ. Kubera iki? Hari igihe Yesu yabambwa, Satani we yari yateguye ati uyu muntu niyabambwa agapfa bizoba biheze. Yari yiteguye guclôtura dossier. Avuga ngo uyu niyapfa akabambwa agahera yumva bizoba biheze. Mugabo mu nteguro yiwe asanga arasinye yisinyira ubwiwe. Asinyiye intsinzi ya Kristo kuri Satani n'abiwe n'isi yose. Yesu nahabwa icubahiro. Nawe asanga yisinyiye defete. Mbega yari sinyiye defete? Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nahabwa icubahiro. Muri ico gihe rero hari ibintu vyakorekeye. Nama nibuka twibukanya aya majambo yavugiwe ku musaraba canke yakorekeye muri uyu musaraba. Icambere ku musaraba Yesu niwe yatangarije ko byose bigize nte. Oya tubisubire mu twese ngo byose bigize nte. Nukuvuga yaranje kunsinyira na wewe yuko ideni dufise rihejeje kwishugwa. Muvuga muti amen. Mbega umuntu yishuriwe ideni aranezerwa cyane. Abanyamizenge, umuzenge urababaza. Umuzenge ntimuzi cyari cyo. Oya. Nane mugomba mwita abanyabujumbura rero mwe. Umuzenge n'umwenda. Akano kandi kiwacu buragane. Umuzenge. Nukuvuga rero iyo signature twari duhejeje kwironka. Kuva ico gihe rero nta makuru kwishengero. Iyo duhagaritse imitima tuba dusubiye kubabaza uyu muntu yaturiye ideni. Tuba dusubiye kumwibutsa imibabaro. Tuba dusubiye kumwibutsa ingene yacokowe. Mu bisanzwe umusaraba n'ahantu n'igiti batwara ku muntu yitwa ikivume. Batuye umuntu umutware ku musaraba n'ikivume. Murabona Yesu bagiye no kumubamba ahantu ku nzira abantu barengana. Bavuga bati abantu bose babimenye ko ari kivume. Turi kumwe gashenge. Abarengana bose bakamuraba bati kijya kivume. Yesu nabicubaye. Mugabo hari mibanga muri uwo musaraba ko hazova mw'iyo jambo rivuga ngo Yesu n'umwami w'abami. Mbere byari byanditswe no ku musaraba hejuru. Murazi ko bijijanije bakavuga ngo ati uyu muntu mukandika ko ari umwami w'abayuda bizodukora. Mugabo basanga bihenze decision yafashwe kera n'abantu zaravuga ati oya ko namaze kubisinya byahetse. Andika ivyo nyene nasinye ngo Yesu n'umwami. Mbega shengero murizera ko Yesu ari umwami? Bangahe babyizera ko Yesu ari umwami? Haleluya! Yesu n'umwami milele na milele.
Sema Kiswahili kamili. Milele ako murakumva nami. Milele na milele. Nukuvuga dufise victoire y'ibihe bidashira. Yesu rero ubwo rufunguruzo yararuduhaye. Abahawe ubwo rufunguruzo muvuge muti amen. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Hanyuma hari amajambo nagomba ndababwira. Yesu kubw'uwo musaraba habonetse urufunguruzo canke ukwinjira. Bibiliya ivuga ngo umunsi Yesu acikana ngo igihuzu cahera gikiriye ahera ngo caciye kigirane gitandamukamwo kungana. Aho hantu ndahakundaga yewe. Nukuvuga ngo twari twemerewe pour de bon kwinjira ahera hahera. Ubu nta kidukingiriye. Muvuge muti amen. Oya wa mutama kazi utaenda tu. Musema amen. Ukunga nugira imyaka ijana. Jenda visi mutama kazi mama ambyara. Namutwaye kwa muganga bati mama ufise imyaka ingahe? Bati navutse 35. Bati none ni imyaka ingahe? Ati ngihana 80 irenga n'iyindi. Ati mugabo ngira siyo yonyene. Urumva arazi ko yo birenga. Ni imyaka hafi 90. Harabura mu mikeye. Ariko nguma ndababwira. Uwari we wese, waba muto, waba umukene, waba umuntu atize, waba umuntu utagira aho ubupanze, waba umuntu uronka araso apene, hariho ahantu twemerewe kwinjira. Muvuge muti amena. Aho hantu ni hehe? Ahera ha. Mungu asifiwe. Ninaingia sasa. Mungu ababariki. Aho hantu naho utukomeye gute ntushobora kungwega ngumuze. Oya. Ndinjira tu. Yesu nashimwe. Asubira shimwe Yesu. Ndiko ndavuga ubushobozi bw'Umusaraba. Ubu ndabona Imana, ndabona Yesu, ndabona na mpemu yera. Turaganira. Nibereye ku mavi tunazungumuza. Haleluya, haleluya. Ndinjira hera hahera. Yesu nashimwe. Haruguruye rero. Iryo ni ryambere. Irigira kabiri. Umunsi Yesu yari ku musaraba, niho haciye haza ikintu gihindura ibintu. Murazi hari ibintu byabaye mu nyuma. Mugabo ngo mvugemwo kimwe. Yesu yaciye akuraho umwiza. Nukuvuga ngo isi yari yubikijwe kwiki. Haca haboneka iki? Umuco. Yesu nashimwe. Baza babona umuco buyo. Luciferi na wati ndavowe ndako. Egera hagaze kuri uwo mwiza. Nandi niko akorera mu mwiza. Hanyuma zabone ikintu kije ngo pa. Umuco urarashe. Ndabafite iganuke shengero. Twarahawe umuco niwo tugenderamwo. Imana itugumize muri uyu muco. Ndagusengera nawe usengere tugume muri uwo muco. Muvuge muti amena. Uwo muco uratangaje. Bibiliya ivuga ngo no mwijuru nta matara tuzokwatsa. Ndabafyinze ngo tuzoba twakirwa nande. Hariho ihema ngo azodusasako. Haleluya, haleluya. Azozana dusasi kuri ordre supreme ngo abantu bazo ega ntuzomenya niyo bavuye abamarayika. Kugira ngo azovuga ngo hewe woshobora kugenda. Nana ngo ngende hehe. Ya ico gihe
sasa azoca dusasa kw'ihema ngo kandi muri iryo hema hazoba harimo umuco uzotwakira milele na milele. Muvuge muti amena. Tuzokwama turi mu muco. Ewe delestage. Haleluya, haleluya. Tuzokwama tugenda mu muco utangaje. Imana nizotwakira. Yesu nashimwe. Kandi ngo tuzoba twambaye ubwiza, tuzoba dukayangana, ijuru rizodukayanganisha. Umviriza rero, umwiza waratsinzwe mu izina rya Yesu. Ubu tugendera mu muco. Haleluya. Ikindi kigira gatatu ni ikintu Yesu, ikigira gatatu igihe Yesu yari ku musaraba, ni jambo yavuze ngo data ubaharire kuko batazi ibyo bagirana. Umviriza ndababwiye, iryo jambo iryo ni etikete y'umukristo leo, kwambara imbabazi. Muvuge muti amen. Ni ikintu dukwiye kwambara comme une etikete, gutanga imbabazi, guharira. Nurya nyene yoba yaragukoreye ibingana gute, muharire. Naho muri korali baba barakwimye chorus, gutera chorus. Igace ndabiye, urumva uwo bimye gutera chorus. Aravuga ngo jewe none ni kubiki maze imyaka 3 natera chorus. None abaririmbyi muri jana ntibishika ibyo none. Mugabo ushaka kwita umuhari chef de chorale ngo niwe Bosco. Wani wakata. Umve, oya, aho hantu si ukwiye kuba. Ambara imbabazi. Ndabifurije kwambara imbabazi. Ambara imbabazi. Yesu nashimwe. Kwambara imbabazi. Kandi muri iyi myaka dukwiye kwambara icyo kigwanishwa cyitwa imbabazi, gutanga imbabazi, guharira. Kuko nimba Yesu yaduhariye byinshi, natwe dukwiye guharira naho byoba byinshi, dutanga imbabazi. Haleluya. Hari umuririmbyi umwe mu Rwanda, umuntu adushingiye intare. Iminsi yose mu kuririmba, we yarasanzwe aririmba ijya mbere. Mugabo muri korali bakaca bamukura mu rya mbere ngo aririmba nabi. Mugabo umuhamagaro wiwe ni ijya mbere ni ijyazi. Unasikia? Iyo asohoye kaseti hoho baca bakamukuramo. Umunsi umwe aragenda arasenga Imana, aravuga ati Imana akagakengere nagaki. Aho ni yari yatewe none. Ashafata iminsi 3 yisonzesheje imbere y'Imana. Ega simaye mvuga mwebwe wapi be. Imwe nkubita umuhari. Umviriza rero. Baca rero asenze iyo minsi 3, Imana iramubwira ngo mwana wanje, ngushima ndakwishuye, ndaguhaye ingabire yo guhinga indirimbo. Urumva ntazi kuririmba, mugabo Imana imuhaye ingabire yo guhinga, gukompoza. Umve, iyo kompoje ururirimbo bantu b'Imana muriro. Amen, amen. Mbega yari yishuwe?
bari basigara bavuga ngo nta karirimbo warose. Nawakaza cyane ati Mungu atenda. Mungu asifiwe. Imana irakora. Umviriza rero. Imana ikorana n'abatanga imbabazi. Ukaba utaratanga imbabazi ku muntu yakukiriye nabi. Oya, uyu munsi ni gwawe. Yesu ntagicuba. Ku musaraba. Aho hantu niho Yesu yemeye kubaha icyatumye mbere ibintu byinshi bihinduka. Nuko umugambi w'Imana, ndibuka mu butumwa hariya mu Cete mu byashiro Yohana, narahasomye amajambo meza. Yohana ngo ari mu kizinga cya Patimo, ngo yabonye ngo umuntu yicaye ku ntebe, yivyagiye ku ntebe, ngo afise igitabo mu minwe, ngo agize ngwe. Mugabo Yohana ngo abona ngo arabuze umuntu numwe yogenda ngo acabira cakira. Siko muhora muhasoma nawe. Ngo arababara rwose kabisa. None ni kubera iki habuze umuntu agenda kwakira kiya gitabo. Impande y'Imana hari ibinyabugingo. Impande y'Imana hari abakuru 24. Hari impande y'Imana hari abamarayika. Harabura umuntu numwe yakira iki gitabo. Yesu ashimwe. Ngo umumarayika cyaraza ngo Yohana, reka kugira ubwoba, reka gutinya. Shengero nagomba ndakubwire, reka gutinya. Muvuge muti amen. Hariho umuntu yanesheje yitwa Kristo, wo mu muryango wa Yuda, umunago ku gishitsi ca Dawidi. Yaranesheje. Ndiko ndagorora ukuboko kumenga no gushikana hariya aho ndashikanye. Yaragize nte? Ehegorora ayo maboko. Yesu yaragize nte? Tubisubiremo. Yesu yaragize nte? Oh, yaranesheje. Yesu yaranesheje. Ngo acaragenda azabona Yesu yanesheje. Dogi. Lo ku gitabo cawa wundi yicaye bico gwawe mupastor. Aracakiriye. Ubundi ndacakiriye n'uwanesheje. Amen. Hanyuma bose ngo baratangara, barasubira kumva ijwi rivuga ngo ati urya numwe yanesha, numwe yanesha igorogota mu gahinga. Rero ngo caracakira. Babandi babibonye, abakuru 24, inyabugingo n'abandi bose ngo baciye bunama. Mvuze ngo baragize nte? Bashika he? Bacha bavuga ngo iki? Ngo biragize nte? Birakubereye, Yesu, ubereye na ashimwe. Birakubereye, oh birakubereye, Yesu, ubereye. Nagomba ushuzana na bya bindi kwawe muri aka karirimbo. Uche wumva na bya bindi maze bisi kubora uti birakubereye Yesu. Birakubereye, Yesu. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo hafi y'umusaraba ngo niho nzohora ngirante. Ubundi yavuze ngo n'iyindi ndirimbo ivuga ngo nirata wa musaraba, nirata wa musaraba, Yesu yapfiriye ko
iyo mpuye n'amagorwa hemukiwe n'abantu b'Umusaraba zontera amahoro y'Imana. Iyo mpuye n'amagorwa hemukiwe n'abantu b'Umusaraba zontera amahoro y'Imana. Nagomba shengero dusubire twegere muri iri banga umusaraba. Umusaraba niwo uzotuma tujabuka. Muvuge muti amena. Naho hazoba hagoye nzotambika umusaraba nshike hakurya. Mu kujabuka Yorodani biragora. Mugabo ndagufitiye iganuke urazigama umusaraba. Hafi y'umusaraba oni honzo oramba ondore eyecha agihe nzo kuruzi. Ngoma nakubwire ahantu kwinyegeza ni mu musaraba. Amen, amen. Ngo kandi igihe tuzoba tugeze kujabuka uruzi umusaraba uzotujabutsa. Umuririmbyi yavuze ngo ninajabuka hakurya nzosanga yabi wacu. Abatwitangiye imbere kera batashe mu ijuru tuzobasangayo. Yesu nahabwa icubahiro. Hafi y'umusaraba niho nzohora mba ndorereye wa munsi nyene tuzoja mu kuruzi kandi tuzoja. Dusome gatoya ijambo mbere duherezako abantu. Shete Paulo yandikiye abigalatiya igice ca 2 sintewe isoni na Yesu nizishakirwe jambo jiwe Yesu kumusaraba wiwe niho naturiye gutwara ibyaha byanjye byose. Nizeye ntaho mbugamo kubw'ibyo mpora nezerewe. Igice cya 2 dusome ku murongo wa 20. Nabuze icete Paulo yandikiye abigalatiya. Nabambanywe na Kristo ngo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho umubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akagirane. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko asangwa ukugororoka kuzanwa n'ibyagezwe. Kristo azoyapfirira ubusa. Nabambanywe nande ngo ariko kandi ndiho. Je suis vivant. Alléluia, alléluia. Ngo kandi ngo si jewe nkiriho, ngo ni Kristo ari muri jewe. Namakuru
Pawulo avuga ngo kandi ngo none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogirana. Nukuvuga ko hari ijambo ngaha nyene ngomba mvuge gatoya. Nukuvuga ngo nta rubanza ngo ruzotwagira. Bibiliya ivuga ngo kubera turi muri Kristo Yesu yabambwe akanesha, nta rubanza ruzodutsinda. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Kubera iki? Ivyadutsinda byose, ivyete byari byaranditswe na Luciferi na Shetani, ordonnance byo kutwagiriza. Bibiliya bitubwira ngo Kristo ngo yaciye avyakira ivyo vyete. Ngo ndagufitiye iganuke, ivyete vyakwagiriza Yesu yarabisibanganije. Ngo yaciye avyakira, ngo arabisibanganya. Ngo acafata mbere babakuru nibo badayimoni, ngo acarabateterereza hibonekeza abantu bose babibona. Nukuvuga rero ko lo procès yari kunyagira Yesu yarayicizeko. Muvuge muti amen. Nahabwa icubahiro Yesu. Ndakufitiye iganuke rero. Uyu munsi ushobora kuba ufise intambara urimo. Hari ahantu uri kuraca akugora ingene wovyifatamwo. Umviriza, mu musaraba harimo ubushobozi, niho turongera amahoro. Yesu niwe mahoro yacu, niwe yadukomoreje amahoro twari twarabuze, acara tuzanira komando. Murumva iyo gift Imana yaduhaye, yatugabiye amahoro kandi nta uzoyatunyaga. Naho hazoza nde dufise amahoro menshi. Yesu nahabwa icubahiro. Umusaraba kandi niwe watwunze n'Imana, hamwe n'Imana duca ducika umwe. Yesu nahabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibahezagire. Twuname dusenga Imana. Hari uwumva afise ibimuremeye, hari ingorane ufise, hari ibyaha byagiye birakunesha muri urugendo, hari ibintu byagiye birakuzazanira. Ngwinubaze hano, abakozi b'Imana bakurongore. Muhaguruke muze tubasengera Imana. Kaze kaze kaze. Yesu agira kubwira ijambo ngo ideni ryararishwe. Humura mwana wanje, amaraso nasheshe igorogota cabaye ikimazi cyo kuhagira. Ibyaha biraharigwa, ibyaha birakugwaho. Yesu akaguha amahoro, ugataha ufise amahoro menshi, ugataha ufise umunezero, ugataha widegemvya. Muze kwa Yesu tubasengera Imana. Kaze turirimbe kakaririmbo twariko turaririmba ngo sintegwa isoni na Yesu, hama namwe mukomeze kuza. Izina rya Yesu wanje niryo nishimiye, nzikwa tazo nyihakana kuko wizigiye umusaraba. Kumusaraba weniho naturi, we umutwaro w'ivyaha vyanje. Nizeye ndaruhukango n'umuco kubw'ivyo nkora nezerewe. Rekaze Karorero, Pasteur Karorero basengera Imana. Mana data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, uhoraho izina ryawe niryubahwe,
kandi icubahiro congere kibi cawe ibihe byose. Jambo ryawe ritubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nta yindi nzira umuririmbyi niko yaciye avuga ngo atari iyo y'umusaraba. Umusaraba wanditse igitabo c'ingenzi aravuga ko Mukristo amaze kuva muri kirya gisagara c'imahonero yikoreye umutwaro umunyikiza maze gushika ku musaraba karangamizi yumva ubushobozi bw'umusaraba buriko buracagagura minyororo y'umutwaro yari yiremetse nguradohoka umuvako. Ubushobozi bw'umusaraba nibwo butuma icitwa icaha gikugwaho kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Bamaze kumva iryo jambo ryawe ry'ubugingo risubiye kongera kugaragaza ubushobozi bw'umusaraba, bararengutse imbere yawe Mana, baciye bugufi musi y'uwo musaraba kugira ngo ibyabatsinze n'ibyabanesheje bicibwe urubanza. Uhereye none rya jambo ryawe ryiza wahora ucurira bazanywe imbere yawe bafarisayo n'abasadukayo bikabatangaza ngo uyu n'umuntu ki aharira ibyaha. Turasenze kugira ngo isaha nyene ibyaha biharigwe batahukane ijambo ryiza rivuga ngo genda amahoro, ibyaha byawe urabihariwe. Haleluya! Genda amahoro, ibyaha byawe urabihariwe. Uwaje wese yumva mu mutima ko aciye urubanza aharigwe. Urakoze, turagushimiye ko umaze kubatsindanishiriza muri byose, natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Gumeho ku giti cya Yesu, amaraso nagomba dusengera ishengero turisabira amavuta y'Imana. Aya mavuta ni azotubashisha kuguma hafi y'umusaraba. Aya mavuta ni azotubashisha kuguma hafi ya Yesu. Aya mavuta ni azotubashisha kugwana intambara tukazinesha. Aya mavuta ni azotubashisha kujabuka hakurya. Wowe urimwe wifuza twogusabira uyu mugisha w'amavuta y'Imana, uhagarare tugusengera Imana. Yesu ari hano agira suka amavuta. Muhemu yaragushire ku ikimenyetso cy'amavuta. Amavuta y'Imana, amavuta atamirana ava mu ijuru, amavuta yo kutwambika ubushobozi, amavuta yo kutwambika ububasha. Muri iyi minsi ntusubire gukekeranya, subira umatane na Yesu neza kubw'aya mavuta. Mugorora amaboko yanyu tubasengera Imana. Dusera hano Pasteur Lambert ashikana senga Imana.
mwami Imana nyene ububasha bwose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko inzira wabonye yotuma abantu bakira bakegera Imana ariyo y'umusaraba, kandi kuwo musaraba mwami kuva Yesu ubambwe kuri wo n'ubu kitubereye ikimenyetso cy'uko wewe Imana ugitegera ibiganza abo bose bagomba kuza kuri wewe. None rero imbabazi zimaze gushika ku ishengero, abantu bakubise ibipfukamira imbere yawe kuko batahuye yuko ku musaraba wadutangarije kw'Imana yotugwiza kw'imbabazi, kuko kenshi abana b'abantu bataba bazi ibyo bariko barakora. None aho umaze gucisha imbabazi, Mpema tubwiye ngo duhamagara amavuta, duhamagara ubushobozi, duhamagara umuriro, duhamagare Mpemu w'Imana. Erega ni wewe wenyene ushobora guturira no gutongora iyo mizana, izo ntege nke, ivyo bihumanya abantu, ivyo bibateza bikababuza kwegera umusaraba wa Kristo. Yewe muriro w'Imana ururuka, yewe mavuta ya Mpemu yera, shika kuri ubu bugingo bumaze kuhagirwa n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Yewe bushobozi bwahera, ijambo ryawe ryatubwiye ngo icadukingira catubuza kuja hera hahera waragikuye. None reka ishengero ryawe ryegere, reka binjire, ayo mavuta uyabashire ko binjire, uwo muriro bawushikire bawegere. Umuririmbyi avuze ngo mvugutira, haleluya, mvugutira kandi uncure inkamba zimvemwo, umpindura igikoresho c'icubahiro ushobora gukoresha. Vugutira iri shengero, vugutira aba bagabo, vugutira aba bakenyezi, vugutira iyi misore, vugutira izi nkumi, vugutira aba bana bato, utuvugutire twese, inkamba zikugwe mu bantu mwami nk'uko twabwiwe, uturememwo amaranga tujana i Siyoni. Ayo mavuta aduhe kunonoka nk'abari mu rugendo rubajana i Siyoni mw'ijuru, kugira ngo nitwashika kuri urwo ruzi tumaze kwibutswa tuze turujabuke tunezerewe atabwoba, kuko umusaraba wakoze igikorwa muri twebwe. Umuriro wa Mpemu ushishikare gukora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.